babimenya bari kugenza make. Yesu nashimwe. Kumbure umuntu wese yatoye ibuye ashobora, uko bavuga ngo uno munsi birahe. Mugabo rero burya abantu bavuga y'abandi ayabo bayicayeko. Yesu nashimwe. Hanyuma bakiza Yesu ngo acarababaza ngo none muri mwebwe umuntu atarakora icyaha ninde namubanza ibuye? Muri bajya nyene bajya hari naho ushobora gusanga mwijoro hari uwakoze icyaha gicurya nyene, ariko Yesu ngo arabitegereza barasubira arandika. Umwe wese aravuga ati ha bisa nigiye, kuko umwe wese ijambo rya Yesu iyo avuze ijambo ritera umuntu kwisuzuma, noneho umuntu akaca yibona uko ameze. Bose bumva bati ekada baragiye. Yesu yaje ari umunyabuntu, Yesu yaje ari umunyembabazi, Yesu yaje ari umunyakigongwe. Nagira ndakubwire mugenzi, uyu munsi turi mu gihe cy'ubuntu. Hari abantu shetani yabashize mu kazitiro, hari abantu bagendana amagorwa bavuga ngo jewe ivyo nakoze sinoba nkihari. Ndagufitiye ijambo ry'ubutumwa bwiza, nta cyaha na kimwe Yesu adaharira. Yesu nashimwe. Hari abantu bari mu kazitiro, umwasi yazitinye ahantu, hageze ahantu mengo kubaho yarambiwe, kuko yumva ko ivyo yakoze atobiharirwa. Umviriza ijambo ry'ubutumwa bwiza, umviriza, turi mu gihe cy'ubuntu. Wowe niwemere gusa ibyaha byawe urabiharirwa, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo naho ibyaha byanyu vyoba tukutuku zovyeza bise na sheregi. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziracari. Hariyo abantu shetani yaboshe azi ko ibyo yakoze atazopfa hari, kandi akamajwi kamugendera akumva ko atazobabarira. Ariko ndagufitiye ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza. Yesu yiteguye kukubabarira niwabyemera. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse, ubuntu bw'Imana bwaraje. Turi mu gihe cy'ubuntu. Yesu nahabwa icubahiro. Ndagufitiye inganuke mukundwa w'Imana wagiriye ubuntu bwo kuza mu ngoro y'Imana. Ndagufitiye iri jambo, ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Ubuntu bw'Imana tububonera muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje ari umunyembabazi, Yesu Kristo yaje yuzuye imbabazi kugira ngo umuntu wese yakire ubwo buntu. Nta kiguza gusaba, ariko akubwira ngo upfa kwemera gusa. Yesu nashimwe. Dusome icete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere. Haravuga ngo igice cya 6 ku murongo wa mbere, haravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire biragahera? Tugeza mbega none ko twamaze kumva ko ubuntu bw'Imana bwaje. Yesu nahabwa icubahiro. Ubuntu bw'Imana bwarasutswe kugira ngo umuntu wese yemera akakira. Yesu yatanze ubugingo bwiwe, kuko mu byagezwe havuga ngo umuntu wese akora icyaha hari igihano gikwiranye n'icyaha yakoze. Ariko Yesu yaje ari umunyabuntu. Yesu yaje avuga ngo umuntu wese naze kuri jewe. Iyo umuntu yemeye akarukizera aronka ubwo buntu bw'Imana. Nagira ndakubwire ngo ubuntu bw'Imana buracariho. Birashoboka kuzugerejwe, birashoboka kubona nta nzira ubona, birashoboka kuremerewe mu mutima, ariko ndagufitiye iri jambo, ubuntu bw'Imana buracariho. Yesu abahezagire. Ubuntu bw'Imana buracariho. Twasomye aya majambo y'Imana ngaha mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa mbere. Havuze ijambo rivuga ngo tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Ngo biragahera. Mbega none ko twagiriwe amahirwe tukaronka ubwo buntu bw'Imana? Mbega ubwo buntu bw'Imana bukwiye kuba umengo cyoba icyitwazo cyo gukora ibyaha, kuko turi mu buntu tukama dukora ibyaha. Umuntu
namba na gato. Ariko ntitwagira ubuntu kugira ngo twame mu byaha, ariko twagira ubuntu kugira ngo tubivemwo. Yesu nabahezage. Ubuntu bw'Imana bwarasutswe. Ubuntu bw'Imana Imana yabutanze. Ariko ikintu kibabaje muri iyi minsi, abantu bariko baranjanjwa kuri ubu buntu bw'Imana Imana yatugiriye. Abantu bariko baranjanjwa kuri aka gakiza. Abantu bagasubira mu byo bahozemwo kera. Abantu bagasubira mu byaha. Abantu bagasubira kwivanga. Nagira nakubwire ngo uri kuranjanjwa kuri iyo ngabire nziza y'agakiza Imana yatanze. Abantu bariko baranjanjwa kuri ubu buntu twagiriwe. Ndakwifurije mugenzi, ziga mu buntu wagiriwe, kuko si bya bose. Yesu nashimwe. Si bya bose wagiriwe ubuntu n'Imana. Imana ikuzana mu ngoro yayo. Ariko nagira nakubwire ngo bamaso kugira ngo niwanjanjwe kuri ubu buntu bw'Imana Imana yakugiriye. Abantu bariko baranjanjwa, abantu bagasubira mu byaha bari barahevye kera. Paulo we yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nosubira kubaka ibyo nasambuye, noba nisere ko ndi umuntu acumura. Ntugasubire mu byo wasambuye. Iyo umuntu yihanye aba ariko arasambura. Kandi iyo umuntu yihanye, burya umuntu yihana ibintu yanse. Kavuga uti je ibi bintu je byandambiye, je ibintu ndabicira ubanza, kandi sitobisubira. Uko niko umuntu yihana. Yesu nashimwe. Paulo rero avuga ngo nokongera kubaka ibyo nasambuye, noba nisere ko ndi umuntu acumura. Nukuvuga rero ngo iyo umuntu yihanye abasambuye, aravuga ngo ibi bintu ndabicira urubanza. Mugabe kibabaje muri iyi minsi, abantu bariko barasubira mu bintu bahevye, bariko babisubiramwo. Abantu basigaye baragutse. Waje urudandazwa ngo gwanze. None abantu bambwiye ngo noja mu buyenzi ngo ari umuntu atanga agasabiro. Yesu nadufashe. Bona hano se umuntu ngo ashaka kundagira agatima gushyira mu bintu byanje. Mu byasera byanje bigasohoka. Kandi uwo makana agashishikara yinjira. Imana nidufashe. Abantu bariko barasubira mu bintu bari barahevye. Imana idufashe. Umeze nk'umuntu ariko aranjanjwa ku buntu Imana yakugiriye. Umuntu umwe yagize mariage. Agize mariage, umuntu umwe akera mu kadona ashyiramo sheke y'amahera atari make. Aca ashira muri Bibiliya, ashirako na ambalage. Hanyuma ageze muri urya mwanya kuvuga amajambo, wa muntu aca asaba ijambo. Aca avuga ijambo avuga ngo urakoze kuduteturura kubugize urubanza. Imana izibane nawe kugira umuntu ashikiriza ijambo habaye ubukwe. Aca amubwira ijambo ngo ndakugabiye kado. Ngo muri iyo kado niwagira umwete wo kuzingurura ibiri muri iyo bizogufasha. Agiheza kuvuga ayo majambo yarayumvise, mugabo ntiyigeze ayaha agaciro. Nyene kumuha kado arirenganira ko yari yasizemo sheke byose yamusinye n'amahera, hari hasigaye ko ayuzutse. Hanyuma harahera iminsi, urabona ubugeni bwabaye, baramara iminsi batabadasuma. Hanyuma rero haraheze igihe yibuka ijambo wa muntu yamubwiye. None mwibaza ngo hari haheze igihe kingana gute? Ngira hafi umwaka urenga. Kwanjanjwa, ndiko ndavuga kuri ijambo ryo kwanjanjwa. Sinzi ingene yibutse. Ati ndibutse umuntu yambwiye ijambo igihe nagira ubukwe kwa kado, kandi yambwiye ko ninazingurura ndashobora kurongamo ibintu bizofasha. We akibyumva yaranze ko ari bya bindi by'abakizwa batanga amakado y'amabibiriya. Umbura yimvira none ampe Bibiliya, nanje nari sanzwe ndayifise. Tari ku bantu nabo barakata abura kunyihera inoti. Ampe Bibiliya. Yesu nadufasha. Hanyuma hageze igihe amaze igihe agize urubanza, sinzi ngena kenge kagarutse, ati reka mbanze nje kuraba ndabe muri ya Bibiliya bankadona, be basi ndasoma Bibiliya. Tangura gusoma Bibiliya, somye sinzi ngene yazinguruye gutya, abona sheke iri kwa mahera atari make. Ubwo nyene ngwagira yihute waje kuyarondera, asanga ahari mene asigaye ikiziriko. Mwijambo rimwe yaranjanje.
ndagufitiye igahanuke ntiwanjanjwe ku buntu Imana yakugiriye. Aka gakiza ngo tugira tukaronke kavuye mu mibabaro myinshi, aka gakiza kugira ngo tukaronke kavuye mu miriho myinshi. Nico gituma ndakwinginga kugira ngo uzigame ubu buntu wagiriwe, ubu buntu wagiriwe n'ubuzigame ubugumemwo. Birashoboka ukaba uriko uhura n'amageragezwa menshi, ukaba utanguye kugira amajwi mu mutima ngo ngira ndabivemo. Erega hajya abantu bagendana ibintu byinshi mu mutima ngo nje ngira ndabivemo, ngo ubu bukene bw'abasenga ngo Imana iba yarabukuyemo. Ariko ndagufitiye iganuke, humura, reka kuva mu buntu bw'Imana, gumaho mu buntu bw'Imana, niho byose bizoza bigusanga. Yesu abahezagira. Dusome iri jambo mu Cete Paulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo w'11. Aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe. Imana nishimwe. Ubu buntu bw'Imana twagiriwe bwaje butwigisha kwikungumura ukutubaha Imana. Ubu buntu bw'Imana si icyitwazo cy'uko umuntu akora ibyaha uko agomba, ariko ubu buntu bw'Imana bwaje kutwigisha kwikungumura ukutubaha Imana. Ntukagire urwitwazo bw'ubu buntu ngo wikorere ibyo wigombeye. Muri iyi minsi urashaka kumva umuntu akubwira ngo urumva ngo ntacyo, ngo reka ndabikore, ngo nzogaruka kwihana. Mbega urazi neza kuzogirirwa ayo mahirwe yo kugaruka kwihana? Abandi bakabwirwa ijambo ry'Imana ngo oya, ngo ntacyo, ngo reka ndindire, ngo ngeze ku mfiro, ngo nzoheza ndondere umukozi w'Imana azasengera. Mbega urazi ko ayo mahirwe uzoyagira? Ndagira ndakubwire ngo ubuntu bw'Imana n'uyu munsi nyene kugira ngo nawe ubwakire. Yesu abahezagira. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse butwigisha kwikungumura ukutubaha Imana. Ndagira ndakubwire ngo ubuntu bw'Imana butwigisha kwiyambura icyaha, kuko nta cyaha kizoja mu ijuru, nta cyaha kizoja mu ijuru, ntibishoboka. Bisaba ko umuntu yiyambura icyaha, kandi nk'uko umuntu akiri mu isi yaba ari mu ntambara, hari ibintu byanduza umuntu. Nico gituma ikintu cya mbere ku muntu w'Imana ni ukwezwa. Yesu nashimwe. Ni ukwezwa iri juru kugira ngo umuntu arijemwo, nuko yiyambura icyaha. Kandi ubu buntu bw'Imana butwigisha kwiyambura icyaha. Nagira ndakubwire, wowe ufise ibintu bikuremereye, ndaguhaye kaze uze kuri Yesu kugira ngo wiyambure ibyo bintu bikuremereye. Ubuntu bw'Imana buracyariho, imbabazi z'Imana ziracyariho. Nagira ndakubwire ngo ubuntu bw'Imana bwaraserutse kugira ngo butwigishe kwiyambura icyaha. Yesu nashimwe. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse kugira ngo butwigishe kwiyambura icyaha. Nagira ndababwire, nta handi hantu na hamwe muri iyi si uzokumva bakubwira ijambo rivuga icyaha, ntahahari atari ngaha mu ngoro y'Imana. Ahubwo isi igerageza icyaha ikakidekora. Isi iradekora icyaha kugira ngo abashishikara kubikora babe benshi. Ariko aha mu ngoro y'Imana niho honyene ushobora kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu yitwa Gandhi, umugore wo mu Buhindi, niwe bateze umutego ukomeye. Avuye mu gihugu haca haza abana babigeme bamuha amashurwe, nk'uko tubimenyereye umukuru iyo yakirwa bamuzanira amashurwe. Kumbe muri ayo mashurwe bari batezemwo bombi ikomeye, burya niyo yamwishe. Isuku nimeze iyumvirize umvira nk'umuntu aroga. Iyo baroze umuntu ubu nibwa kibivuga gutyo bavuga ngo bamukonesere, ngo bakonesere.
icyaha mu isi barakidekora, bakagisiga amashugwe, bakakwereka ko umengo nta ngorane, nta kibazo. Ariko aha nyene mu ngoro y'Imana niho umuntu wumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Ubuntu bw'Imana bwarasarutse kugira ngo butwigishe kwikunkumura ukutubaha Imana. Muri iyi minsi hari ukutubaha Imana mu bantu b'Imana, hari ukutubaha Imana abantu bakagendana ibyaha, kandi ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Abantu bakagendana ibyaha by'imyaka, bakabigendana, bakabiririmbana, bakabikorana ibikorwa by'Imana. Umviriza ndakubwire, ubuntu bw'Imana bwaraserutse, ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Ndakugiriye inama, wakira ubwo buntu. Haleluya. Akira ubwo buntu, akira ubwo buntu naho byakugoye, naho wababaje Imana kenshi, nata muntu yabibonye, ariko ugendanijwe mu mutima rigenda rirakwagiriza. Nata muntu yakubonye, nta muntu wakwagiriza, ariko ugendanijwe rikwagiriza. Mbega kubera iki wogendana ayo magorwa kandi ubuntu bw'Imana bwaraserutse? Nta kintu na kimwe Yesu atakoze, byose yarabirangije. Icyo gusaba avuga ngo takwemera gusa. Ninde yumva agomba kwakira ubwo buntu? Umutima wawe urarushe, ugendana amajwi akwagiriza. Yewe nimba hari ikintu ca mbere kibaho kiremereye ni icyaha. Tugira tubanze guhakaza uyu muntu yumva aremerewe n'ibyaha, yumva arushe, ngwino uruhuke. Yesu araguteza ibiganza. Ewe wa buntu butangaje, nta byaha bibi bingana gute, uko bingana kose Yesu yiteguye kukubabarira, kuko turacyari mu gihe cy'ubuntu. Tugira duhakaze uyu muntu nawe Shetani yashize mu kazitiro kavuga ngo wowe ntugiharigwa. Turaguhaye kaze, ngwino. Nta makuru y'ibyo wakoze, hari n'abashoboye kukubwira ngo wowe ntugiharigwa, ariko ndagufitiye igaruke. Ngwino. Yesu ni umunyambabazi, Yesu yuzuye ikigongwe. Ngwino kuri Yesu akubabarire. Ndakwinginze uyu munsi ukubera mwiza, ko wagiriye ubuntu ukaza mu ikoraniro ry'Imana, ntutahane ibyaha. Ibyaha biragatsindwa, ibyaha bizana umuvumo, ibyaha bizana amagorwa, ibyaha ni bibi, ibyaha bibibi. Ngwino kuri Yesu akuruhure uwo mutwaro w'ibyaha. Reka kuraba imyaka umaze mu ishengero, tugeze mu gihe cyo kwezwa. Haleluya. Tugeze mu gihe cyo kwezwa. Haleluya. Abaja mu ijuru barezwa, abaja mu ijuru baritunganya. Haleluya. Kaze kuri Yesu, nyagagira umuntu atahana ibyaha. Uyu munsi tugira tubisiga ku musaraba, utahana amahoro. Ngwino wakira ubuntu bw'Imana.